ari kibazo ndiko ndabaza nk'ubu haraje nk'umuntu w'umugwizatunga araguhaye nk'imiliyoni 10 akakubwira ati ufisemwe amahitamo abiri kugenda DUBAII nka kujye tumenyere abarundi benshi bariko barabikora canke kuguronderera ngaha nyene mu gihugu cyacu cy'u Burundi wo hitamo DUBAII kubera kubera nubigira biryoshe cyane kuja hanze kubera ngaha twaragaragaje ntibigo birakunda miliyoni 10 kwe nta business ubona ushobora gukora noja hanze tunga murirondera kwinshi notuma njabuka nko hanze kubera canke nkaronderera ino nyene watanguye uvuga nko kuja hanze kubera iki hanze kubera numva ngo hari amadolari shawari huse yarapfuye Nzwe uri umuntu asanzwe afise imigambi yihe ibigambi bifise kuva muri iki gihugu Dumiwe cameraman watanguye aya kutambwiye none kutambwiye bakunzi ba Step Media ndabaramukije cyane nongenda ndabifuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu nkuko rero mubizi atamwebwe natwe dore tuzane amakuru mashasha mashinga mtwomeronka kanda subscribe kanda subscribe cugira na share kugira uko muronka amakuru mashasha uzuko mukura kuri Step Media guys ladies and gentlemen nkuko rero mubizi atamwebwe natwe dore tuzane amakuru mashinga mtwomeronka kanda subscribe na yakubwiye so kintu kimwe ndakubwira kingenza hano ni what do you think ndazi yuko benshi muri mwe muyikumbuye nabanye ma commentaire ku rubuga rumaze imisi mudukurikirako cyane gwacu gwa YouTube channel ni Step Media ucugira subscribe uno musi nagarutse this time around kugira ngo dushobore kuyaga byinshi sije nayi tugenza uno musi ni yahe ndazi yuko benshi muri mwebwe mukora imvira eske kagasore kishimwe uno musi kadutegura ibiki nabategura ibintu bimeze neza cyane guys nabategura ibintu birifise vibe nabategura Jene ko ndiyumvira muhira ndavuga ati ebana ifoka kantu ndakayagisha abantu ifoka tuze kuyaga ko nabantu batari bake so ikingenza hano musi turamaze imisi tubona abarundi benshi baje DUBAII tumaze imisi tubona abarundi benshi ebana kuva mu gihugu cyacu cy'u Burundi ari direct hapa na hapa mu kubisa inoti abagiye uro musengiye kuyaga n'abantu ndamubaza ati muco gwa nka 10million wewe yakoresha iki bakubwira uko ufise amahitamo abiri kuguma hano muri kino gisagara cyacu cy'u Burundi canke kuja hanze wotoriye nawe uri kuradukurikirana uci wandika muri commentaire nawe ubwawe wotoriki so kintu kimenda gusaba baki na mimi mtafurahi sana Maroga papa amahoro neza ni sawa yego ni sawa umeze neza neza cyane umazira mu mitwa bana je nitwa Bonaventure Bonaventure sakazina keza uri kumwe n'uwitwa DUBAII Jean Pierre Asumani bantazira rasta ito anti business yego beki business kubera ndi mudandaza na cartier yego na Frederic niyo ngabo ikume nande na Cordonier ndira amazina ugira Bikundo Cleris na mafege niryo zino mvize wahawe n'abavyeyi ni minane shabana kubera iki mafege banyese mafege kubera ndarekunda amazina mamitwa Gatoni Annette Annette nk'ubu birashitse haraje nk'umuntu w'umugwizatunga aguhaye imiliyoni 10 urumva icyo twenga aguhaye nk'imiliyoni 10 akakubwira ati ufise guhitamwo kubiri kuja hanze cyangwa kuronderera hanyene mu gisagara cyacu wo hitamo iki kuja hanze kubera ngaha twaragaragaje ntibigo birakunda miliyoni 10 kwe nta business ubona ushobora gukora noja hanze ati rero umuntu aguhaye 10 nta byinshi wo kuyumvira ni direct hanze ati rero nk'abantu baronderera ngaha nabo bakaronka byo nawe ucubivuga gute on a chance yabo nimba bararonse nayo tuja hanze urugerageza ega 10 miliyoni nyinshi ngo ushobora kurondera ukaronka jina shogize nahisemo kugenda rero mbona nk'uburyo notuma njabuka nko hanze kubera iki canke nkaronderera ino nyene watanguye uvuga nko kuja hanze kubera iki hanze kubera numva ngo hari amadolari ega no ng'amadolari ahari nino urosa akazi kaguha amahera ni bo shino hitamo kuronderera ngaha nkurikije imyaka mfise kuko naho ubuzima burabandanya kabisa nene nko kwa nawo bagenda babona bucu bivuga gute kuri abo bakeneye kugenda mwebwe mukiri bato nivyo mugabo twebwe natwe tugomba kurondera hafi kandi apana konona kuko turamaze guhora
ifaranga turibonye si ryo gukinisha kabisa uhitamiye Dubai. kubera Kubera nubigira biryoshe cyane. biryoshye cyane abaronderera ngaha nawe ubisigura Kila muntu wese afise shwa yiwe. Biratandukanye. Ndenda ashobora kuba mfise guya Dubai, ubundi afise guyo ngaha mu Burundi. Anjewe gusa aho bira depend n'ishwa y'umuntu. Anjewe bon ndashobora kurondera kwanza ngaha kwanza kubera tunanihi tugire development kwanza ya pays. Uriko urumva amabi ya Dubai birashobora kuza après. Urabona ngo dufate njoba kama kwanza amafaranga, je peux me focaliser donc dans des situations qui se passent ici au Burundi. Urabona ngo dufate il y a manque de quoi, manque de pétrole, essence, urabona ibintu bimezuko. Faut d'abord que unaanza kwanza yani unatafutisha kwanza hapa kwa kwanza, unaona sio tu kusema ngo unapata ngo unafuka unaenda directement. Unaweza kwanza ukaangalia sio vile hapa mimi niko na hizo franga naweza nikafanya kitu gani hapa cha kikaniletea revenue. Nishasikia vitu hivyo, sio kusema ngo unapata una tracer direct, hata ko tracer ni kawaida me bitakujaga après. Bo mu mahitamwe yo wanje nko giti cyo wanje ndose nizo miliyoni 10 turetse mbere ni miliyoni 10 ayo yo ni na meshi gose naho coba n'igice ndafise indi migambi nokora kandi nkatunga umuryango nyine wenda tumuryango kuko hariho n'umugani baciye mu Kirundi ati ngo w'Imana yahaye umugisha ni nk'ingabire umugisha uravukanwa ntiwirukirwa awe urashobora ukarondera aho nyene iwanyu mu gihe urose umutahe, ariko benshi barakunda kugenda ku mbozo uko ubuzima buba bubagoye ugasanga niyo mitahe ntayo bafise n'itike ugasanga umuntu arayiguranye kabisa. Wewe kuja hanze nibiri mu mutwe uvuga ati ni kuronderera hanye? Jewe kuja hanze nibiri mu mutwe ko nuwo mpa ni miliyoni 5 je no kugira mu bworozi burimyi budandaji nibereye hafi mu muryango w'iwanje kabisa. Je no hitamo kurondera ngaha kubera niho menyereye. Kubera hari yanjobora kugenda hariya nkatazangiye mu bintu namenyereye nkazangiye mu bantu bamfata nabi mugabo ngaha nyi ku myaka maze ngaha je maze imyaka itari mike ngaha urumva ngaha ndamaze kubona ibintu nshobora gukora nkashobora kugaburira umuryango ndawegereye kandi urumva nk'ubu nka Jeffise umugore n'abana kubata bose ngo ndagiye ndi mu nzu mpanze ngaha bishobora kwama hariya ugasanga ndagiye no mu gasho usanga bimwe nari nizeye ngo nzoza ndarungika ngo abe wanje bariha inzu abe wanje babaho ku munsi nsanga jewe byongora cyane ari uwo mutahe w'izo miliyoni 10 maze igenda byumva ko kugenda bisaba 10 million je sino nufundikanya ngaha hama umuryango wanje ukararufunguye kuko n'ubu ndabayeho ngaha karataye izo miliyoni 15. Yewe ikintu nohitamwo nokorera ngaha mu gihugu cy'iwacu cy'amavukiro kuko ayo mahera arimo agatahe ko ngaha. None nk'abagenda Dubai nabo bo babivuze yewe bagenda Dubai sinumbiye no bahanura ko bivanye n'amahera n'ubuzima barimo igihe usanga bagiye Dubai bagiye kurondera ubuzima izo miliyoni 13 bafise kabisa ngo bazifise ndibaza ko no bahanura ko bakorera ngaha mu gihugu cy'iwabo. Nitamo kuguma ngaha mu Burundi kubera iki? Kubera yo hajyoshe gukora ama business hajyoshe abahunga rero bizavediri ko babona ko hatajyoshe ashibana n'icyo baba bashatse n'icyo biyumvamo kabisa. Ati rero uhitamwo kugira iki kuguma hanyene ukora muri binyene cyangwa uhindura? Je naho nokora mu binyene ntangorane kwe miliyoni 10 nyene ucuvuga ati je ngira nikora izi business umuntu asanzwe ufise imigambi ibigambi fise kupa muri iki gihugu. Ati yo ngaho umugambi ufise direct ni ati uboneka nk'umuntu yaguha nka 10 million nta birenze nta bintu byinshi yo kuyumvira. Bon iyo ni plan B, plan A ya mbere nukuvuga no cangenda hanze umva plan B nyene umuntu yoronde ibindi nyene akoranga kabisa. Chukona projet gani? Mimi akinipatia hizo milioni 10 analamba kwanza station kwanza unailamba natengeneza kwa pale station mzee anakuwa kwanza naweza nikaangalia josikia nalamba kwanza station kwanza pale unaona vitu ya essence vitu ya hivyo josikia kusolve na yani
business yako unasema ni gitoro. Ni gitoro kabisa na vingine ushasikia benye binakosekana hata bimoja na kuna ise unaona kama unaweza kuviarrange. Imigambi mfise cene mfise umugambi wo kubaka inzu nkayipangisha hanyuma mpejeje kaza ndaronka kanoti ntaza kugorana guseka kabisa. None ukukora iki kugira ngo ushobore kubishika ivyo? Ndiko ndakora akazi nyene ubona ndiko ndakora kandi ndafise ico cyimviro ko nshobora gukora mfume nkora n'akantu na gato kubaka inzu nkayipangisha hanyuma nkakura n'ahantu ho kurima gukora gahuzu no gusomesha abana rero bo barayarembeje. Mfise salon de coiffure mugabo iruhande yaho hari n'indi migambi umuntu ashobora gukora iruhande y'ivyo bintu. Ma nk'ubu bishitse ugarura n'umukuru w'igihugu nibiye bintu bitatu wo musaba? Kari umukuru w'igihugu ayaya birashitse ubunyene duspose nk'ubu ariko ararengana cyo bwati ngo timbwira icifuzo byo wambwira ibintu bitatu wifuza ko nokora wowe hitamwe uwo mubwira nk'ibi ibyo ntibiragoye kwezi na bon ntabwo niyumvire sinzi kimvura musaba ntuzi ikintu kimwe musaba ucumureka kagenda ati so next iyo ni chance abantu benshi tuba twifuza guhura nayo ariko wowe ucumureka kagenda umuramutsa tu yawe hari uwambwiye ati ashobora kumusaba inzu ati ashobora kumusaba amafaranga wagira nkuri ibi n'ibi nawe urabuze ikintu na kimwe umusaba cyangwa bibi cyangwa bitatu ashobora kugabira iwe watawe. Okay, we nibiye bintu bitatu ushobora kumusaba kugabira? Bon, amahera menshi angahe? Sinzi uvuze amahera menshi amahera afise igitigi so ibintu bisaba umuntu kwiyumvira kwezi ni chance umva arabonetse muri uwo mwanya agira agende umva gusura guhura nawe biragoye. Bon je ne veux biragoye kwezi sinzi kintu umureka yaki umuramutse ati ndatewe iteka ryo guhura n'umukuru w'igihugu nimugende. cyo mukuru w'igihugu cyambere no musaba uburyo bwo kwiyungunganya nkaronka ahantu heza mba ico ni cyambere ubwo buryo ndabumusavye hanyuma je womfasha kuko nsanzwe mfise nk'ahantu mba akamfasha nkaronka inzu ico nico kintu cyambere no tangura gusaba hanyuma no mutahe witwintu no kwiyungunganya kugira nze ndafungura neza no kwambara kabisa. Niseme Kiswahili? Kiswahili. Kwanza nikionana naye bon naweza nikamwambia kwanza donc aise kuarranger aone kama vitu vitapunguka bei ushasikia vitu ya hivyo na kusubvenir au besoin nani kusubvenir ma besoin nani ya ba citoyen wana vitu ya hivyo bon cha tatu tuki amani no musaba kubera hari ibintu bavuze banki yo gufasha iyo banki twego abantu bato mbona umenga ntidushikira kuko umengo biragoye no kugenda uvuga ata bintu ugomba werekane banki nishobora kuguha amahera ata bintu kurerekana ugomba utanga ikingwati je no musaba twego abanyagihugu kuraba umwe wese uko ashoboye yumva ashoboye akaduha gatahi tukisununura kuko nta ngorane turashobora gukora ibikorwa bironga mu Burundi bwacu kandi Burundi bwacu buraryoshe turashaka kubugumamwo abo bagenda nibazuko bari ubwoba bw'ubuzima nabone bashobora no kugenda bari amadeni bizobagora no kuyishura kuko kwishura 10million si ikintu cyoroshe naho wagiye hariya sukuvuga ari ko citora amahera menshi yego bitatu no musaba icyambere no musaba nk'ubworo nohera ku bworo cyambere ari nka canke impene canke nk'urukwavu hanyuma ibisiga nka nigira nko mu burimyi kubera yasi naho ugenda gukota naho n'abafise hatoya ndashobora nkakota muga nkaronka amase nkirabira ico corogwa hako nza kuyerera mu bindi bihugu. Tuwo musaba umutayi ego gusa nakubwiye ibintu bitatu gusa umutayi vreba nabi birakwiye umutayi ungana gute? Bivana n'uburyo bwiwe sishora kumenya kuri igihugu ese bivana amafaranga afite ni menshi afite sishora kumenya vrema yego twashaka kwivugana mu Kirundi